mu bisanzwe je narabuze urubyaro nagize ubukwe nk'abandi inda zikaguma zikoroka zirashika nagiye kubyara umwana wa mbere kunda igira 6 ncambyera wa kabiri kunda igira 7 nukuvuga ufite abana babiri n'abandi benshi Imana yampezagije rero maze kubyara umwana wa kabiri naragwaye cyane ndagwara ndaremba gose ndamara ukwezi muri koma ngiye kuva muri koma niho mugandemvye cyane niho nasezerana Imana nkabwira ati Imana ukazongura hano hantu uzompe kugukorera uticuza impamvu zo waranyongeye ubuzima tuzohura kugira tugire inama sinzi abemera ko Imana ivuga Imana yarangendereye iramuza ivyo bintu by'ama bride shower ama baby shower abantu banyandikira bazi ko buze barabona ngo turishiye muri baby shower yanaka benshi abibaza ngo ndishima ariko ntibazi impamvu cyo bigese ushaka kuyishamwe niko Imana yarabimbujije vya baby shower na bride shower byose ko yambwiye ati ikintu bijya byose wari kutegura bijya sindakwishimira muri ivyo hama akabandanya ubuzima bwiwe mugabo hari abandi bantu kumbure bagiye kumbure kuzomufasha uwo mwana ariko nkawe nyina yamuvyaye akemera kumuta ni kuri jewe kubera abana nabarose ndushe Samarira menshi n'amasengesho yaraheze ni kuri sintaho uri umuntu atumwana cyane hari undi mwana dufise sinzi ko mwabonye yitwa Bonte Mihaki wewe byari biteye agahinda ivyiwe bamutoye mu ishamba bamunize sinzi ko mwamurabe bamumanitse ariko imbwa ikaza igakubwa aho hantu bari bamumanitse ikaca yiruka aho abantu bariko baragiye hariya ikongera ikagaruka irabo wa mwana aho bamunigiye hama igasubira ikagenda hariya abantu bariko barakora abo bantu bavuga ati iyi mbwa aho yakubwiye reka tuce kuraba ivyo ntirikirabona bituma igenda igaruka hama baca barakurikira yamwa basanga kandi abamanitse kakivuka n'umusogi butaravako niho baca bagatora bagatwara kwa muganga bagatwaye kwa muganga baca baragakorera ibyo bashoboye byose burya n'abaganga Imana bahezegeye n'abakozi b'Imana baca bagakorera ibyo bashoboye byose kamaze kuba ko kize gafise 3 semaines baca bakatuzanira yarakiri uruyoya niyo yarakivuka uwo muri yamuneze akimubyara yamugikubitwa mu rugo abakenyezi turakubitwa umukenyezi yamya kubitwa ngira ko mpanura abantu ko kubura urubyaro bibaho vyamyeho kandi bizokwamaho kubura urubyaro bigisigura ko ucugwa mu nzu uri wenyene ntukrane ntushavurire abamaze kubaronka ntuteke twa dukono twa wenyene ngo nuko atabana ufise mu nzu hari itandukaniro ryo kwitwa umugore no kwitwa umukenyezi uwiyizi ko ari umukenyezi atari umugore ndamusabye no munsi ntagorane nimba byashobotse ukaronka iyo fanta uyinwe wibuka muhira uyinwe wibuka muhira wibuke kuri maboko igihumbi. Yes, welcome ladies and gentlemen, muraho murakomeniza komeze neza murose mwiriwe cyangwa muramutse vana muri my name is Frank the answer iyi ni African TV sonda bikazo kwa kunyara iri mu Burundi mu Rwanda mutaza muri Kenya muri Congo iburaya muri Amerika muri Australia ndetse mu guvya baranda vuga Mantina B Saudite mwige mwese ndabaha ikaze. Yes, ni umunsi udasanzwe tuteke umunani z'ukwezi kwa gatatu ni 8 Mars umunsi mukuru wahariwe agateka k'umukenyezi. Yes, aho umunsi tuzaganira n'abakenyezi bagiye batandukanye mu mice igiye tandukanye tuzaganira kubijanye n'abakenyezi byinshi bitandukanye maza kuvyumvira muri kino kiganiro kuri uno munsi mbega agateka k'abakenyezi koko burya karakurikizwa mbega ko baragahabwa mbega abakenyezi bo nyine ubwabo mbega hariho abakurikizaho ko abakenyezi. Yes, tuzakuyaga byinshi bitandukanye. Karibu sana ndagusaba kugira subscribe tujane rero. Yes, turi kumwe n'undi mudamu ku munsi mukuru w'abakenyezi ariko kandi turi mu kigo twamugendeye mu kigo ciwe turakora mu kigerere umeze neza yego uramutse abakunzi ndabaho African TV.
ndamukije abakozi ba African TV. Yego. Kandi si mbere bakubonye kuri African TV bari bakorera oya si mbere ku munsi wa Fanny Atreta ni mukuru wa Fanny Lavine ku munsi yari yakiriye abashitsi uri kurategura utuntu turyoshe udushubi ravyiwe mu Ngagara urumva ko atari mbere bakubonye umeze neza ariko yego no munsi turi ku munsi mukuru d'abord w'abakenyezi aho kandi turi kuri Awala wandusigure d'abord Awala ni iki kubera iki Awala Awala ni abbreviation kivuga ngo Awaken Ladies mu Cyongereza kivuga ngo abakenyezi bakangutse yes abakenyezi bakangutse amakano munsi abakenyezi basanzwe bakorera mu isoko ya Ruvumera baje kandi kubagendera umunsi mukuru w'abakenyezi d'abord usigura iki kuri mwebwe umunsi mukuru w'abakenyezi kuri jewe usigura ikintu kidasanzwe muri jewe yego kuko umukenyezi novuga ko ari ikiremwa kidasanzwe Imana yaremye kugira kigaragaze ubukuru bw'Imana mu bantu aho giherereye kibe novuga source de bénédiction ku bantu aho gitumbereye aho akorera aho yirirwa mu muryango novuga ko ari umunsi mukuru udasanzwe no 8 mars kuri jewe bisanzwe kubera kino n'abakenyezi kuca muyumvira kugira fena ankora abakenyezi gusa namwe muri ikunda kwiga mudeze n'abagabo misanzwe igikorwa nticaje gutyo si ciyumviro c'umwana w'umuntu Imana novuga yagihumekeye muri jewe nka visionnaire iki gikorwa ngene catanguye mu bisanzwe je narabuze uruvyaro nagize ubukwe nk'abandi inda zikaguma zikoroka zirashika nagiye kubyara umwana wa mbere kunda igira 6 ncambyera wa kabiri kunda igira 7 nukuvuga ufite abana babiri n'abandi benshi Imana yampezagije rero maze kubyara umwana wa kabiri naragwaye cyane ndagwara ndaremba gose ndamara ukwezi muri koma ngiye kuva muri koma niho mugandemvye cyane niho nasezerana Imana nkabwira ati Imana ukazonkura hano hantu uzompe kugukorera uticuza impamvu zo waranyongeye ubuzima ivyo nabisezeranye ntashobora kuvuga ko nari ndemvye cyane sinashobora gusokora Imana ariko nabisezeranye mu mutima wanje Imana yarumvise isengesho irankora aho hantu mugabo mbe ko nagiye kuva muri ivyo bitaro uwo mwana nari navyaye nagiye gusanga yarakuze kuko bacira mutana ko nari ndemvye sinashobora kumwonsa ntitwarose amahirwe yo kubana nk'umuvyeyi n'umubebe nk'umuvyara baramutana abandi bavyeyi baramurera hama niho Imana yumva isengesho ryanje irankura aho hantu inyongera ubuzima bwo kubaho niho Imana imaze kunyongera ubuzima bwo kubaho murabona ibintu by'abamama abamama bafise utuntu twinshi tw'utubanza bita udusurprise ngo baby shower bed shower udusurprise nyene muce mutubona nyene tugerero natwe twari tuvumye ico gihe hama ico gihe nari marraine wa mutoyi wanje nari marraine wiwe nari noganije iyo bridal shower hama turakora ibintu nyene turamutegurira bijyabaho umukobwa agomba agire mariage niho rero umunsi umwe twabikoze nabwira abo twari kumwe ndabwira ati baje nta kuntu tworondera ikintu dukorera hamwe nk'abakenyezi hama turavuga ati tuzohure tugira inama kugira ngo turondere ikintu dukorera hamwe nk'abakenyezi uko numva twari twakundanye cyane tuko turategura ivyo bintu hama niho rero mu nyuma muri iyo misi nyene tuzohura kugira tugira inama sinzi abemera ko Imana ivuga Imana yarangendereye iramuza ivyo bintu by'ama shower ama baby shower abantu banyandikira bazi ko buze bana ngo turishiye muri baby shower ya naka benshi abibaza ngo ndishima ariko ntibazi impamvu jewe bigese ushaka kuyishango ni kuri Imana yarabimbujije vya baby shower na bread shower byose ko yambwiye ati ubu ikintu bijya byose wari kutegura bijya sindakwishimira muri ivyo jewe nkeneye turategura ama baby shower ama surprise ku bana abana bajya batagira
shinge na rugero bagira badafite amahirwe yo kuvukira mu bintu byiza kuko uravye ryo ma baby shower tutegura ibintu byiza mugabo tukabitegura aba boss bafise bagavuga ati nabo bazobingirira bazobisubiza ariko Imana jewe ikinyobwiza ko ntegura rya ama surprise kuri abo bana batagiwe amahirwe yo kuregwa n'abavyeyi bawe hama ndabishikiriza abo batwari kumwe ndabashikirije benshi barabishimye abandi barabigaya twari benshi cyane muga twatanguye turi 17 nibo bavyemeye muga twashika nka 60 abo 17 baravyumva bavyumvise turatangura tuja kuraba abantu mu bitaro tuja kuraba abantu ariko burya Imana yo yarazi ko izodushikana hano Imana ko dushikana hano niho umunsi umwe nari ndyamye numva ijwi bimbwira kuja kuraba abana mwibarabara ngira ko mpanura n'abantu hari abantu batuka cyane bajya abana bari mwibarabara bakabatuka je mba numva uwo mubaza ikibazo afise muhuye hama hari igihe usanga ari cyo wokemura uko nawe sivyo yahisemwe kuba mwiba ireva hari ababijamo kubera ubugabo ariko hari n'uwundi abijamo kubera afise ikibazo hama ndi mwibarabara niho nahura n'uwo mwana arambira ibibazo afise hama ndashika muhiri wabo kugira ngo kuvyambye ari byo sanga nivyo by'ukuri bari mu buzima buteye ubwoba abo bantu turabagendera n'ubu turacari kumwe tubarihira inzu ku Musaga abiga bariga abo bana hama rero niho kuko je mba hanyene mba hafi yo ngaha niho baza barambwira abana abo abanyeshuri mwabonye ngaho basonzera ku ishuri bama baraba kumva ngo umwana yaravye kubera inzara mu ishure kuri aje adafunguye hama umwigisha wabo akamambira ati hari abana ku ishuri badafise shinge na rugero baza ku ishure badafunguye bagaheba n'amashure kubera inzara niho rero mpemwe iraza n'icumviro cyo guteka tugateka ibyo kurya kugira abo bana bakaza bafungura saa sita hama bakaja ku ishuri abandi bakava ku ishuri mugabo bafise icize ko baza kurya saa sita nubwo baza kubura mu ijoro saa sita baba babirose ngaha ireve tubaha ibyo twaronse iyo turonse byinshi tubaha imisi yose twaronse bike tubaha imisi muzoza kuwa mbere kuwa gatatu no kuwa gatanu muga twabironse turabahorana nako n'ubu bari ngaha kuwa gatandatu hama turabitangura niho umunsi umwe haca haza umumama w'umukecuru w'umusazi azana akana kitwa Mugisha sinzi ko mwakabonye neko ngene twataguye iki kigo aho kana kitwa Mugisha uwo mumama avuga ngo nashaka ngo munyakire ngo akana gashonje twabati nta bandi bana turiko turinjiza muri aba kuko twabona yuko uburyo ntibutwemerera ko twinjiza abandi bana abati basireka ndamuzane mu mwanke mwamubonye uko mukecuru asanzwe asegereza ngo barabana hama tabano yaye oya nta bandi bana twakira abo ngureka basi ngo jewe ndamuzane muvyeyi umwanke mugabo wamubonye cyabwa kigera munzanye amuzanye nakora ya Mosozi abari bari bose bakora ya Mosozi twasanze akana kahishimishatsi akana kavyimbye amatama kavyimbye inda kavyimbye ibirenge numva umutima wa Durance ubwo nyene bari kwagabura abana cyandatse imodoka nshaka gatwara kwa muganga canja kugapimira ko je nabona y'umwenga kaba gafise n'ubundi burwayi nyene yose ndakatwaye kwa muganga kari gateye ubwoba ku buryo navuga ati sindagashikana kwa muganga candagahaga papier mushwati fata mu ntoki kubera ubwoba narifise ngene kamedi aka papier mushwati gafate mu ntoki uko nibwira ati aka papier mushwati kakoroka ncamenya ku mwana apfuye ndamutwara ndamushikana ku bitaro baramupima bacambira ati uyu mwana nta yindi ngwara afise atari inzara hamaca turaza turakagaburira turakaha amata ibintu nyene byose umwana akenera kugira ashobore kumererwa neza niho rero kaca Imana yadutabara tubona karavuyeyo rero wa mukecuru nyuma yibaje ngo tuzokamusubiza ntiyagarutse n'ubu ntaragaruka
uwo mwana muga yarakuze ameze neza yiga deje maternelle ariga afise ubwenge nk'abandi arataha no kumva ko atashe muhira nk'abandi bana bataha iwabo. Ubu niyo bita umukenyezi w'umwizigirwa kuri umunsi mukuru w'abakenyezi nizinahaye kumbura umuntu abakwiye kumva kugira ngo twumve koko ivyo bavuga ko ari umukenyezi w'umwizigirwa kuko abakenyezi b'abizigirwa barahari. No mutwa ngaha twabonye ko hariho abana bato ubona ko bakiri inzoya bakiri batonya koko abakenyezi b'abizigirwa barahari nkuko nabandi baje ngaha kubatemberera bagiye basanze badandaza mu isoko mu Ruvumera ariko hariho n'abavyeyi bibito umuvyeyi ata umwana nk'uwo oya ubutumwa kuri bo kwanza ubaza ko ari kubera iki kwanza butuma batabana hama akabandanya ubuzima bwiwe mugabo hari abandi bantu kumbure bagiye kumbure kuzomufasha uwo mwana ariko nkawe nyina yamuvyara akemera kumuta. Ni kuri jewe kubera abana nabarose ndushe isamarira menshi n'amasengesho yaraheze ni kuri sintaho uri umuntu atumwana cyane. Hari undi mwana dufise sinzi ko mwamubonye yitwa Bonte Miracle wewe byari biteye agahinda ivyiwe bamutoye mu ishamba bamunize sinzi ko mwamurabye bamunize bamumanitse ariko imbwa iraza ikaza igakuga aho hantu yara bari bamumanitse ikaca yiruka aho abantu bariko baragiye hariya ikongera ikagaruka irabo wa mwana aho bamunigiye hama igasubika igenda hariya abantu bariko barakora abo bantu bavuga ati iyi mbwa aho yakugiye reka tuce kuraba ivyo nkiri kirabona bituma igenda igaruka hama baca barakurikira yamwa basanga kandi bamanitse kakivuka n'umusogi butaravako niho baca bagatora bagatwara kwa muganga bagatwaye kwa muganga baca baragakorera ibyo bashoboye byose burya n'abaganga Imana ibahezagire n'abakozi b'Imana baca bagakorera ibyo bashoboye byose kamaze kuba ko kize gafise 3 semaines baca barakatuzanira yarakiri uyoya niyo yarakivuka uwo muri yamuneze akimuvyara aca arakatuzanira niko kabebe kame ara kabebe nyene kanya kakirira twatanguye kurera twakarera Imana yadufasha tubona karakuze nakabonye ukaratambuka kameze neza gafite amagara meza gaciye ubwenge ubu karakuyakuye abatoyi biwe bababebe akumva ko bavukana kandi kanezero. Kuba wari warabuze uruvyaro kugeza ku nda ya gatandatu ariko utarigera uronka umwana ariko ukabona abandi bantu kumbure bata abana babo kumbure yamuvyara ataravyifuza yatwaye inda kubera ko byaba ari accident mugaba agafata ingingo yo kumuta ubu bibona gute koko? Nukuri novuga n'umubabaro udasanzwe birambabaza cane jemba numva twana basi bo tundonera nkakirere uko maze kuronka umwana nabonye ko umwana ari ikintu kidasanzwe ni cadeau précieux Imana itanze pe muco kuva wo muta umwana gasufa nta shwa bayabishizemo si baba yahisemo kuvukira kuri wewe nukuri numva abo bana bo bareka bakabaho kuko ntibazi ico bazovamwe numva nukuri bo tubabama nkabirerera nukuri uko jewe nasezeraniye Yesu kuzomurera abo bana bose sinzi kandi sindaba ngo uburyo canke iki ariko Imana yonyene iba yatanze umurimo iragerageza ikabona ingene yes but turi ku munsi mukuru w'agateka k'abakenyezi ariko kandi usubire kandi inyuma uvuka mu muryango w'abakobwa gusa abenshi abakobwa bari biciwe bakavuga ati no muraguma vyara abakobwa muraguma vyara abakobwa umuryango wakuriyemo sari bimeze gute nk'abakobwa gusa niko rivyo ntimwahora n'intambamye nk'abana b'abakobwa? Umuryango nakuriyemo wari umuryango mwiza cyane Imana nagiriwe iwako ryo kuronka abavyeyi beza abavyeyi banje Imana ibahezagira aho bazi abavyeyi banje ba special cyane ntibigeze badufata nk'abantu n'abakobwa gusa ico umwana w'umuhungu ategeza ku benefice na twaki benefice nagoma hari ikintu namashimira abavyeyi banje igihe cyose twebwe umwana yashobora guca ubwenge agashobora gutwara imodoka baca bakwigisha imodoka bakagura na permis kandi turi abakobwa ibyo nibyo niho nabyiyumvire nkabitangarira cyane kuko ntibigeze batunegirije ngo turi abakobwa twarize ku mashuri twashaka umwe wese yicaga ishuri ashaka hama tuba mu buzima Imana yari yagombye ko tubamo turanezerwa cyane ni kuri nta kibazo twagize ngo turi abakobwa gusa twakuze twumva ko turi abana kandi tuguwe neza cyane ni nayo mpamvu n'ubu sinovuga ngo ndi umugore ngo nitinye gukora ikintu ngo umugabo atokora ngo umugabo ngo c'abagabo nanje mba numva ko mfite ijambo ntegeze kugira ijambo
kuko abavyeyi batwigishije gukora dufite ijambo gukora dufite ijambo dukora ibikorwa tutitinya ngo ibi ni iby'abagabo cyangwa ni iby'abagore turi mu kwezi kwa gatatu kwariwe abakenyezi ariko uno munsi aracara abakenyezi kwitwa mu rugo mbega koko iyo ngindo ku bakenyezi cyangwa umugore akwiswe ubunyana kuca yitara avuga ati cyo bita nkandi jewe siko zubaka novuga ati urugo ni Imana rutanga rumeze neza n'Imana iba yabikoze rubaye nawe no gushisenya Imana ujya ariko gukubitwa kandi hari agateka kanyu no munsi mva mwawe ko murarengana gukubitwa n'abakenyezi twabiraba hari igihe usanga byakuvuyeko hari n'igihe usanga byavuye ku mugabo kandi umugabo ntirumuhindure nk'umukenyezi ariko icyo ukora icyo usabwa nk'umukenyezi uwo mwamira ivyamwa vyiza ukamwamira ivyamwa vyiza hari n'igihe Imana igufasha agahinduka ukanamusenge no musi rero abakenyezi benshi bamaze gupanga na gahunda yani baza gusohokera yani bizagenda kuko kuno musi bawihaye bavuga ati yashi no musi ndataha n'urufunguzo bagiye hari n'abagiye batwaye imfunguzo ati no musi nije nza kwiyugururira rero twari kumwe yambwiye ati yashi jane taha njana nawe twaye rero ntambazo no musi ko ntahasanga canke bizagenda gute kuko abakenyezi bitwara ko onye uko niko vyari bikwiriye kuri no tariki ejo mu gatondo tuzobona baraye baborewe basanze baguye mu ibarabara kubwa bakwiye bitwara gute bisanzwe iyi tariki ku mukenyezi si yo kwiryohera ngo wiruke uboregwe wambare neza ariko ni itariki yo kwirimbura jewe nk'umukenyezi maziki ku gihugu maziki ku ishengero maziki ku isi maziki mu rugo rwanje maziki mu kibano nuwo kwirimbura ukaraba ibyo wakoze muri uyu mwaka uheze ukaca wiyumvira n'ibyo ugiye gukora mu wundi kugira iyindi w'imarse y'abakenyezi ibyo usanga hari ahandi hantu wageze hasumba aho warugeze n'umusaraba akirira amaboko avuga ati umugabo wanje araza gukora abakenyezi ubu niko bikimeze none ubona ko twasuwe n'abakenyezi bo mu ruvumera kandi bazanye byinshi kandi n'abakenyezi niko bakoze nicyo gituma babizana kandi Imana ibahezagire rwose abakenyezi bo mu ruvumera muri kino kigo umuntu yifuza kuza gushigikira byogenda gute uko nabonye hari abana benshi ariko kandi hari n'ahantu ngahanya baba ariko nibaza ko hakenewe kandi n'ibindi bintu byinshi ushaka gushigikira byogenda gute ko nafise iyo mitima koko yo ku munsi kuza gushigikira byogenda gute uko byogenda yoza aha mwahabonye mu Maramvya bahita kuri 14 nakabara ka gatatu kinjira à droite chaka tondera kuri nimero ya telefone kintu babwiye tugende profise kuno munsi arabakenyeza bafite imitima avuga ati nukuri reka tugende gushigikira aba bantu yego nimero ya telefone 79 78 16 15 yes ndagushimiye cyane gose ijambo rimwe ku bakenyezi kuri no munsi ndetse no ku kwezi kose ukwezi ndagukunda cyane ukwezi niko twatanguriyemo iki gikorwa ukwezi kwa gatatu twatanguriye 17 mars rero uku kwezi umva ntigusanzwe kuba awara kuko kudasanzwe ku mukenyezi wari wese abakenyezi bose ndayifurije umunsi mukuru mwiza umunsi wo kwirimbura aho wakosheje utera intambwe aho byagoranye Yesu agushoboze gutera intambwe idasanzwe ndayifurije no kubera umugisha aho muherereye haba mu kibano mu gihugu aho mwirirwa ku buzi abadanza mu ruvumera aho mwirirwa mube imigisha y'abandi nyinshi mbana bifuriza kugira umugisha udasanzwe yes mwakoze gose yes ubu rero turi kumwe n'umuntu adasanzwe yitwa nyina wa Sami atumuganirize ni sawa nyina wa Sami umeze neza ku munsi mukuru abakenyezi usa neza cyane namumve ngo niribaya ni burutse iyi ni ribaya iribaya ni buruzi bitandukaniye iburuzi ni yitisi iribaya ni igitenge kwiribaya kandi nk'usanga nishashanye na wasam waruzi n'umunsi none mwawihaye wose oya akariro gake n'agafre kwigerera uramutse abakunzi ba African TV bari bagukumbuye African TV bakunzi b'ichanel ya izina ryawe Franike mukama wanje yego ndabaramutsa mwese mu byubahiro byanyu ni nyina wa Sami kandi ari imbere zanyu yego yes nyina wa Sami ku munsi mukuru w'abakenyezi tari ku munsi kwezi kwa gatatu isigura iki ku bakenyezi muri rusange
uyu munsi benshi bawufata bawusigura kwinshi ariko twe tuzi yuko ari umunsi w'abakenyezi bava yuko baharaniye ubwigenge bwabo ariko ubwo bwigenge bwabo rero nibo benshi babufata ubutandukanye. Ubwigenge bw'abakenyezi ubufata gute ku bwawe nk'umukenyezi yitahuye uko ashimana yitahuye arimwo? Ubwigenge bw'abakenyezi twofata ko uharuye ko ari maboko igihumbi kugira ubwigenge rero sukurara mwibarabara kugira ubwigenge sugutakaza akanovera k'umukenyezi mu rugo oya kugira ubwigenge ni ugukora ico warebewe gukora ico wumva wewe ushoboye gukora giteza imbere urugo ntagire umuntu agucinyiza nkujya avuga ati ngo umugore no gukanda icapati no karanga ibiharage gusa ukaraga ukabaraye iyo nukuri ubwo subwigenge oya ariko urumva kandi ubwigenge si ubwo kugira gute kwibagira icuri oya si ubwo kwibagira icuri n'umunsi mukuru w'abakenyezi benshi ari abantu benshi baronse uruvyaro ababuze uruvyaro nk'ahantu twari turi bazi ko wabonye abana bakiri bato gose bataye gose umunsi usigura iki ku buryo mwaciye mwumvira kuza muri kino kibanza ku bwawe rero ariko usigura iki? ngira mfatire cyo kubura uruvyaro ngira ko ngira ko mpanura abantu ko kubura uruvyaro bibaho vyamyeho kandi bizokwamaho kubura uruvyaro nigisigura ko ucugwa mu nzuri wenyene ntukrane oya ntukrane ntushavurire abamaze kubaronka ntuteke twa dukono twa wenyene ngo nuko atabana ufise mu nzu hariho umugani nyokuru yarakunda kuvuga ngo agakecuru gahishije ntikabura utwuzukuru agakecuru gahishije ntikabura ni ukuvuga indya zihari ntizibura abazifungura nimba atabana ufise reka urwo rugo rwawe rondera abana bagikeneye kuregwa ubaho urukundo yego reka nimba ndashobora kurungura ikavuga ati ujya muntu arafise impuhwe za kivyeyi reka ndamuhe nawe gwiwe akarorero je naratevye kuvyara ariko sinigeze mbaho jenyene siniko nigeze kwiga mu kiganiro c'ubushize nitwa Mama Ale nitwa Mama Jacques ego nari Mama Ale nari Mama Jacques ariko inda yanje ntihari bwasohora ikibondo abo bana arabareze turabana baronka ico umwana akenera kugira usanze ndiko ndagura ifu y'ubuyi waciye yumva ko mfise imicuko ariko mfise abana kandi niyo bagwaye sinahamagara abavyeyi babo ahubwo abavyeyi babo nibo baza kundamutsa nk'umu visite aje kwa muntu gwajuma no bitaro nukuvuga uramenya ko hari abana bagikeneye kuregwa hamukarindira uhoraho wihanganye Imana ikazoguhezagira mugabo nawe urabaye umugisha ku bandi wow yes umunsi mukuru udasanzwe kuri uno munsi ku bakenyezi ni benshi no munsi kuko biteguriye uno munsi bamaze kwambara abandi bagomba basohoke abandi bamaze gushikayo ariko kandi hari abakenyezi bibito haba bataye abana koko ku bwawe niwe utumushobora guheza umuvyeyi ashobora kuvyara mugabo bikamunanira kurera akemera guta aba bakenyezi batabana canke nawe bafise impamvu nico nagira ndakubarire yego kimwe cyo barakwiye no gupimwa mu mutwe icya kabiri leta irashoboye gushiraho itegeko kuko urazi ko mu Burundi umuntu yandikisha umwana uko abishatse mugabo yandikisha umwana uko abishatse nta tegeko ribwira umugabo yuko vyanka vyakunda uwo mwana mwandikisha sirturo nk'aba bagabo bavyara ku bagore batari kumwe mu rugo yandikisha umwana ari uko abishatse uko uranyumva sasa rero abavyeyi umwana naho nyine ibintu tubirondere kuri kote zose hariho abana batwara amada bafise imyaka mike abavyeyi bagaca bangaza abahungu bazi bateye nabo ntibavyemere ku buryo atategeko rihari rikingira wa mukobwa kugira ngo leta imufashe bashiraho ADN uyo muntu icaka kimwagiriye ahanwe nta ADN hari ngaha i Burundi nugira ngo uje kuyikora uja hanze baba narumva abuze shinge na rugero ugasanga shwa yindi shetani cimuzira ukakana kacikagwa mu mpore yo gutagwa aho ni kuri kotimo sibandi ko ndabashigikira ariko niyo ka irahari ngira ko mbandanya hariho n'abavyeyi bibito umukenyezi agoranwa umwana burya uri mwibarabara ufise umwana ku mugongo uwo ari wese yo kugamika ariko utagira umwana bavuga ati nabandanya nakuza arimenya aho nahandi no mfatiye nico tunavuze ati bo bapima mu mitwe
ni kubumviriza niba bashobora no kubaronka no kubumviriza abo bantu barakene no kurabwa mu mutwe ndetse numva ukuntu wota umwana watwaye indamezi 9 yego biragoye kandi gutaho ikindi naco ngira ko mvuga hari nundi mu rugwi w'abana bariko baragira ikibazo mu gihugu leta itarabona hari abana bariko baravuga ku ba diaspora yego araza mu Burundi akururuka indege agakora ibyo yishakiye agaca yurinde agaca hisha umwana agasigara avuka muri Amerika si muri Kongo azozi nashatse umwana aca burase uyo mugwi wabo bana leta yakwiye kuraba abo bana barahangayitse cyane bari no mu bana bariko baratabwa nuko tutaramenya rero abo bata mwibanga barakwiye kurondegwa tubapime mu bwongo kwanza ko barakomeye niba bakomeye naho batubwira impamvu batabubana kuko irahari yes ubutumwa nibaza ko bagumvise nyina wasame no musi ngo ni mutaha uwa mbere ataha kare nyina wasame kandi ari umunsi mukuru wanyu nagira muri nakubwiye ni bwa bwigenge twarondera subwo kugara mu kabare nk'ubu twe twakoze wahaze ku kazi none nakoze kandi rasiyo nayinjije nadandaje hama twagiye gukora ibikorwa bya kigoro hama ubungira ngende kunywa agafana sinabije ko ntumvumva hariko ndafise limite hadafise limite yo gusubira kandi kuja kuba umukenyezi mu rugo kurondera Sami nawe ndamwoze ndamugaburire mama ari muhira rero Sami arazi ko ari wowe Mars arabizi nene numva niyambaza izina rica munishura gute nako zo ntakaje kanovera message imwe rero ku bakenyezi kuri no munsi mukuru wabo bakenyezi bamaboko igihumbi hari itandukanye ryo kwitwa umugore no kwitwa umukenyezi uwiyizi ko ari umukenyezi atari umugore ndamusavye no munsi ntagorane nimba byashobotse ukaronka iyo fanta uyinwe wibuka muhira uyinwe wibuka muhira wibuke kuri maboko igihumbi ukuboko kumwe guterura ifanta ukundi gusubira inyuma kuje guteka muhira nukuri umukenyezi aza gutamba za ntambo ku kiyaga za Zucu arambabaza cyane umukenyezi yazindutse mu ibarabara atazindutse ku murimo arambabaza cyane yambabaje ja gukora hama ikindi cyose ugihereze umwanya wacu hama muhira ubuzima bwire gute bubandanye ntihagire icyo byonona ntihagire umuntu aza gukubitwa no munsi yego nyina wasame ndagushimiye cyane gose umusenze kutuza gusangira basi uno munsi na urimo basi natwe muraduhako zakweli ni muri sangiza mukaza kubivuga nyuma kamera sawa nakibazo yes merci beaucoup yari nyina wasame ndetse n'abandi badamu bagiye batandukana twaje kujanye n'uno munsi mukuru w'abakenyezi mufite byinshi bitandukanye intahe zigiye zitandukanye ku bakenyezi ndetse bambabuko igihumbi nimbura umukenyezi aho uri hose twifuze kugira umunsi mukuru mwiza w'abakenyezi ndetse n'ugaragira agateka kanyu asante sana yes turi kumwe n'umukenyezi wundi n'umudandaza adasanzwe karibu sana kuri African TV murakoze cyane umeze neza ndashimira uno munsi wasa neza cyane ko ku munsi mukuru wanyu yego navyo nyene birimo yego yes uramutse abakunzi bacu d'abord yego turabaramukije abakunzi ba African TV yego turabashimiye cyane kungeneye mwabanye natwe yego kuri uyu munsi mukuru wacu w'abakenyezi mwagize neza Imana bahezagire yego ku mazina ninde nitwa Nduwimana Martine yego Martine sanzwe iki ndumudandaza abo bita abagizatunga akana ko mubizatunga ariko kanurira cyane umugurizi ko mubizatunga koko cyane yes turite ku 8 z'ukwezi wa 3 ni le 8 mars ku bakenyezi umunsi umeze gute kuri mwebwe d'abord no munsi w'intsinzi turibuka umukenyezi kera ko atajambo yari afise yego no mu rugo ruvutsemo abakobwa ubwo rugo bavuga yuko rutavyaye kuko atamwana w'umuhungu aruvutsemo jemvuka rugo ndabizi ningo nyinshi zitavyaye abana b'abahungu bavuga ko uwo muvyeyi atavyaye ndetse abavyeyi baho bamaze kwitaba Imana basanga urugo rwaho rwasivye baratembye bikindi by'irembo hamwe abantu babaza ati mbega hari kwandi kubera haba havutse abana b'abakobwa atamwana w'umuhungu yahavutse ariko ubu ni byiza kuko n'umwana w'umukobwa arebuka icari ashoboye
akaduga akaja kwitongo agasibura iwabo havuka. Yego. Yes, ni umunsi mukuru w'abakenyezi ubona neza ko ari umunsi mukuru mwiza ku bakenyezi ndetse na benshi mu bamaze kubitegura ariko rero ni umunsi bidasanzwe aho tutari duherutse akavura ariko no munsi akavura karagoye. Uco byumva ko turi abanyamugisha. Muri abanyamugisha badasanzwe. Turi abanyamugisha. Yego, kubona umunsi mukuru w'abakenyezi aho kenshi agateko bavuga ko baharanira agateka k'abakenyezi. Mbega ko agateka k'abakenyezi no munsi bijya karaharanirwa canke koko baragahabwa nkuko bikwiriye. Twovuga yuko ubu ni sawa. Yego. Tugereranyije n'ivya kera naho tugeze ubu turakenguruka. Umukenyezi afise ijambo. Yes. Hajya musaze mukurira mu isoko abakenyezi koko bahabwa agaciro nkuko vyari bikwiriye. Yes. Uno munsi agateka k'abakenyezi ko karakurikiza nkuko vyari bikwiriye. Yego. Turiko turaraba umukenyezi wa kera n'umukenyezi w'ubu hari itandukaniro rikomeye cyane. Aho tugereye turashima. Abakenyezi mu gikubitwa mu rugo. Abakenyezi turakubitwa. Umukenyezi yamya kubitwa ari akubitwa kubw'amakosa yakoze. Hatabaye guhohotera umukenyezi. Ubu ariko gukubitwa ariko nibaza ko bitari ngombwa. Naho bakoze amakosa. Ubusi cyane rwose nkuko byari bimeze. Ego ntitwovuga ngo nta bihari biriho. Ariko si cyane nkuko byari bihari kuri ba mama. Yego. No musino Louis Max bakunda vuga yuko bakenyezi ashanga bari umunsi wanyu kabisa mwamaje kuwiha mugasohoka mugatamba saha mwishakiye kuri abo bakenyezi. Haraho navuga ati je uno munsi kabisa shanda ryama ngaramye ntakira kimwe nkora. Ku bwawe oya je sinabifata uko ku munsi w'umukenyezi no munsi wo gukora igikorwa cyiza. No munsi wo kubaha umugabo. No munsi wo gukora ibintu byiza kugira ngo abone ko uwo munsi ari umunsi mwiza ku muryango. Ugateka ibyo utahora uteka, ugasororera umugabo, ukamunezereza. Si umunsi wacu wo kwinezereza, ni umunsi wo gukora igikorwa cyiza utahora ukorera abandi nkaho turi uyu munsi. Yego. Si umunsi wo gusohoka, wo konona, wo kurara mu bubare. Ibyo sindabishigikiye. Nubwo biruko, nubwo mvuze yuko ngo bakenyezi hari abantu bamaze uno munsi benshi barakora, uno munsi baramaze kwihangira imirimo ariko baracyari mu bakenyezi kandi bibito. Nkuko twabonye yuko ngahanya mugaha muri kino kigo hariho abana bakiri batonya batawe n'abavyeyi babo cyane baraba mama gose adafata ngo abigira inshingano ziwe kugira ngo ashobore kurera uwo mwana. Ku bavyeyi bagifite imitima yo gutaba abana babo nabo babwiri. Oya nukuri abono batera kamo. Babatera kamo iyo ngeso ni ngeso mbi yo guta umwana kuko umwana n'umugisha. Raba nk'uyu mpetse yamuteye arakayoya kandi urumva ko yagakuye ahantu kure aho bagataye. Rero nk'umuvyeyi yakoze ibyo nukuri twosaba ko ibyo bitasubira kuko urinze umwana watwaye inda amezi 9 kwera umwana araruhisha aravuna arababaza ariko niyo shingano y'umuvyeyi. Nicyo kikugira umuvyeyi kugira umuvyeyi niko wavyaye nuko uhetse kandi umwana azana umugisha yihuta kumuta kandi aribwo butunzi bwiwe. Ntagiye umwana yataye uyu mpetse uyu azoba umukuru w'igihugu none nyine yamutaye wumva azomurana. Uwamutoye ni wari mama. Urumva wozoba wihombye ko ntubuzi ico uwo mwana ikimana yamuvuze ntuza kazoza kiwe. Reka kumuta ufume umusabana umuhetse. Usaba indaro uhetse umwana, usaba ico ufungura uhetse umwana ariko nasaba ntibazi basubire gutaka. Yes, ahantu hagiye hatandukanye uno munsi abakenyezi koko baramaze guhabwa agaciro kabo ariko kandi mu rugo hari abakenyezi bagifatwa nabi bagikubagugwa. Hari abakenyezi koko mu rugo atagaciro bahabwa ariko bamwe bagafata ingingo kumbura yo kwahukana kugira ngo bashobore kubandanya ubuzima bwabo. Bega gusambura mu rugo nk'umukenyezi gufata iyo ngingo ni vyiza. Ku ruhande rw'iwanje gusambura bifise ingaruka mbi kubera bituma abana bakura nabi. Iyo mufise abana mudashoboye kumvikana umupapa n'umumama nukuri konsekansi n'abana. Ingaruka n'abana usanga abana babaye ibirara bagiye mu rumogi bagiye mu busambanyi kubera atabufatane bw'abavyeyi babo. Rero ico nosaba abavyeyi umupapa n'umumama nukuri nibagerageze babane mu mahoro. Ico batumvikana bakiganire bagenda ahantu bicare bakinuganuge bagisesangure
baheze banasenge n'Imana kugira ico kintu kibatandukanya ntikize gisubire cyane cyane baraba ingaruka z'abana babo. Abakenyezi muri komate musaza mudandariza mu isoko mu Ruvumera mutubwire ngaho honya nge namwege mwahimbaje umunsi w'abakenyezi abandi bamwe ngahanya baje ngahanya kandi bazoganira n'abandi bagiye batandukanye. Yes, wakoze rero. Yego, murakoze nawe. Imana ibaheza. Yego nawe. Yes, nkuko mubona turi kumwe d'abord n'umushinga nawe. Mbega ko uri kumushinga nawe umunsi mukuru w'abakenyezi. Turakura mu kici? Ndabaramukije nande cyane. Umeze neza? Yego umeze neza. Ku mazina ninde? Ku mazina nitwa Ginganji Faustin. Nkaba nkorera mu isoko nkuru ya Ruvumera. Nkaba ndumudandaza w'ibirato bya plastique. Umugabo umushinga nawe ku munsi mukuru w'abakenyezi. Uri mu bakenyezi kandi benshi kubera iki wewe kuza kwivadikana n'abakenyezi? Abamama iyo hageze kuri uno munsi barakunda kunyizera ngo ndabaherekeze iyo baba bagiye kubera yuko na Bibiliya ivuga ngo umugabo niwe mutwe w'umugore cyangwa umutwe w'urugo. Barahitamo rero yuko bagira umugabo bakurikira abafasha muri urwo rugendo. Nicyo gituma rero barabisabye nk'uko basanzwe babikora iyindi myaka asanzwe ndabaherekeza. No munsi twaje ngaha muri iki kigo kiri mu Marambya ubuheruka twari twagiye kuri Prince Reja twaje rero gushigikira aba bana kuko murabona ni abana badafise kifasha abana baba abavyeyi babasize bakiri bato cyane. Hariho bajya abana harimo n'abana baba batawe ugasanga umuvyeyi ntiyapfuye ariko ugasanga ni kujya kuntu nyine abamama batabana cyane abantu b'inkumi batabana. Yes, ku munsi mukuru w'abakenyezi uno munsi koko agateka k'abakenyezi bijya karakurikizwa ko duhereye kuri mboganye n'abagabo mucinyiza agateka k'abakenyezi. Jewe aho mperereye ndi umupapa ndubatse mfise umudamu umwe n'abana babiri. Ega aho mperereye jewe ku bwanje ndamubahiriza cyane kandi naho mperereye mu kibano aho nkorera abamama barubashe cyane turabubahiriza kandi cyane. Hariho abagabo bafata bagakubagura abagore bakubagura abafasoni ko bacanke igitsina gore muri rusange abagabo bafite imitima koko n'igikubabwira. Abagabo bo bakubagura abagore babo ko bahanura cyane kuvavanura n'iyo ngeso mbi igayitse kuko urugo no gwa babiri. Hajya umumama mu rugo ntiyitwa umugore yitwa umufasha. Rero umugabo adafise umufasha urumva ntibiragoye nyene hariho bimwe biba bibura. Mugabo rero umuntu urumva uri kuramukubagura kandi ari umufasha wawe hariho bimwe mu byo bisubira bikakugora kandi urugo tuzi neza ko rwa babiri ugufashanya. Yego. Hari ikiri kintu abantu bakunda kugaruka ko ati abadamu babahaye ikibanza kinini nta kuna kuma abagore abadamu bongana n'abagabo ivyo ntibibaho kubgawe ko kuvuruma gute? Kubaha ikibanza ni vyiza murabona ubwa mbere kera cyane. D'abord uyu munsi wararondewe umunsi wa Mars muraza abagore bari bacinije cyane ariko rero barawugwaniye gushika naho bagira agateka ariko rero ntiboca baronka 50% bangane n'abagabo yabo bagiye no kwinjira Imana niko nabivuga kuko na Bibiliya iravuga iti une femme doit être soumise à son mari. Ni kuvuga umugabo yame yubaha canye ajemu yamari munsi y'umugore. Ni kuvuga umugabo umugore yamari munsi y'umugabo. Ni kuvuga ateza kumwubaha ntubashiraho bashaka sibashaka. Yego, duvuga ko umugore ategerezwa kubaha umugabo uko biri kose. Umugore yubahe umugabo ariko n'abagabo umugabo natwe ntituje tugaye abagore bacu mu rugo n'ukubahana. Yes. No musi Louis Mars hari abakenyezi no musi kabisa bamaze kuwiha bavuga ati jewe no musi nta masahani yishaki. Hari n'abandi tureke no Louis Mars no muzima busanzwe baramaze kuvuga ati no jewe sikaze banifite amafaranga yanje umugabo ntacaza kumbwira. Abo nabo iyo ngendo igayitse ubabwira iki? Abo bamama baba bafise iyo ngendo y'ino munsi yuko babona umengo no munsi w'uburara habe namba bibuke yuko mu rugo sakajagari mu rugo no gufashanya mu rugo no kubahana. Uwo biza guhava rero bigora akaba yogira ingeso mbi no hanura abamama baza kuba bari iruhande yiwe baze kugerageza gufashanya baze kugerageza kwibutsanya ico bari mu rugo. Yego. Yes, urakoze cyane. Mwana murakoze cyane. Yego.
Imana indwara abana ndetse hari ibitero Imana ibarinde ibatuzigamire mu kiganza cyayo rero nifuza kugenda sinze ariko turafise umuyobozi wacu twagendanye naho twahawe ijambo ariko n'abagabo baracarifise kandi arihawe n'ibyo uyu munsi wabashaka dushatse twanarimwima twarimwima ariko kubera yabanye natwe agendana natwe yifatanije natwe reka tumuhe ako gafavera tumuhe n'abavuge amagenda yibuka nkurutira senga Imana nanje ubwa mbere ho ntanguye ndabakeza cyane kugira uyu munsi wari ubimaze nibaza ko mwebwe mwese abakenyezi mu buzi wabonetse bari abakenyezi ngo hari muri misa 48 sinibuka neza umwaka mugabo gusa bari abakenyezi bafatwa nabi cyane ku kazi hanyuma rero bagerageza kurekrama ibi na biriya barapfuye barakubiswe baragize gute harapfa benshi uyu munsi rero nimuze murawuhimbaza gusa mugiheba mugira gute mutamenya iyo wavuye hari abitanze barapfa baragira gute kugira ngo no munsi umukenyezi abafise ijambo mu gihugu kuko bwa mbere murazi kera hahise murazi ko abamama batabaharura niyo mu manama no mu buki ubwabo no munsi murabona hariho n'ibihugu bisaba yuko abamama n'abagabo bangana bagire 50% naho rimwe na rimwe nyene muca muravyanka kubera na Bibiliya ivuga yuko umugore kameme agume munsi y'umugabo nuko rero ndabakeje cyane kuri uyu munsi mukuru wanyu mukubakeza rero jewe ndashimiye cyane gose vraiment iyi awara yanyu ndayicereje cyane awaken ladies nukuvuga abamama bakangutse mwabidusiguriye ikintu agira nsabe aba twagendanye n'abajournaliste tugire publicité ntitwaje ngaha abamama ntibaje ngo birate ngo babazana ibintu bagize gute ahubwo icyo nosaba kuri uyu murimo mwiza mwiyumviriye cyane jende munyakirundo numvishe umwana mwakuye hariya umuyinga ndumva ko mushoboye cyane ni ukuvuga ntimukorera ngaha hafi gusa murajana kure mukamenya amakuru icyo nabasaba muze kudufasha babagirisha nk'aka interview gato kabisa hamenyekane n'ukuri uyu mutima w'ikigongo mwagize numvishe ngo ibi mubikora ku bwitange ngo nta na financement mufise byantangaje kandi n'ibintu bisize n'ubwenge bisize ubwenge kubona mwumva hari umuntu amerewe nabi burya aba bana aba n'abamarayika baba bavutse batazi iyo bagana niyo baja uku twese twari kuba twavutse nk'aba ariko twaragira ubuntu abana baraturera none namako mwabiyumviriye ko byoba byiza iki gikorwa gishitse kure kabisa yego nuko rero nanje nk'uyu uti dukunda kuvuga menshi abadandaza tuvuga menshi twebwe n'aba bamama bose turi kumwe tudandaza ibirato bya plastique sinzi ko tutwana mufise umengane dutoya cyane gose biragora ko toro nk'ibirato bigize mugabo nagira nsabe hariya inyuma bariyo nagira nsabe sibyo bantumye nibyo nsabye by'ukuri ibi mwabiteguye kubera Louis mugabo tumaze kugira ngaha mumaze kubona ubu bwitange budasanzwe nagira nsabe abo twagendana aba bamama batubwire igitigiri baraza kutubwira igitigiri cyabo tugerageze nitwasanga ari abantu ijana nk'akarorero abana nk'ijana nk'akarorero twebwe tukaba turi 50 urumva umwe wese atanga imyambaro ibiri dusanze ari ijana turi ijana natwe nyene bigenda uko ariko dufashe tugira akantu k'agasinye gatandukanye basinye byatuzanye kuko naje bukuza ngaha ego bari babitubwiye ati mbeze ku mugabo tuzi kandi igikorwa kidasanzwe nk'ikikora nuko rero mwakoze cyane kwakira kuko erega muri kutwanyira ari kuganiriza abandi tugize gute
mugabo turashimye cyane ko mwatwakiriye nongera ashimira ari n'abamama bavyibiriye harimo abarongozi barongora abandi babwira abandi ati dukora iki n'iki n'iki ibindi tubandanye dushima Imana niyo yodushobotsa kuko naco twatanze kuba turiho no kuba dufise ico dufise tugire Kristo.